Turaramukije mwese bakunze ibiganiro vya HTV turabaye kandi nikaze mu kiganiro canyu kiganiro kiryoshe kiganiro mukunda natwe turarikonda naco gituma tugomba tukibashikiriza ikiganiro cingo n'imiryango ngene cingo n'imiryango turabira hamwe ibintu bitandukanye ibijanye nabubakanye mu rukundo mu kubaha Imana muri mwe Imana idusaba vyose atana kimwe kivuyemo aho naho turamaze kubashikiriza bitari bike ariko kandi no munsi mu kiganiro kigira kabiri twashatse kubashikiriza ikintu mutamenyereye gose ikintu kivuga ngo urupfu ni ikintu kigoye kwakira na cane kubwo tugomba tuvuge urupfu rw'ikibondo kiri munda canke kimaze iminsi mike yicavutse ubwo nago ntigwakirwa kimwe n'imiryango yaba abazi Yesu n'abatamuzi ikintu kiganiro twese kiza kubashikira kandi kiza kubanezereza ntigwakirwa kumwe ndetse hariho n'ibindi bintu byinshi bijanye n'umuco wacu w'ikirundi bifatana nago na cane kubabuze ntibasubira ngo bamere nkuko bari basanzwe bameze haba mu bigumbagumba no munsi tugomba kuvuga ku bigumbagumba by'abantu babuze umwana umwe w'umukenyezi ufise inda wewe wabuze umwana kandi uwo mwana utari bwamubone mbega uwo muntu acangererwa gute mbega uwo muntu ni giki yokora kugira ngo asubire kuguma garukana vya bigumbagumba vyiza mbega ivyo bintu birashoka kuca bishikira no mu mubiri bikafekta n'umubiri bikafekta imibereho yiwe bikafekta urugo rwabo ruganasambuka ivyo navyo ivyo tugomba turabire hamwe turafise umutumire adasanzwe aza kubidufashamo nawe turi kumwe muri studio za radio za television Heritage kandi turamushimiye kubona yitavye ubutumire bwacu murakoze cyane kubona mwaduhaye umwanya mwinshi mufise canke umwanya muto ariko mukaba mwashitavye ubutumire bwacu mwidondora bariko baradukurikira murakoze gose mazina yanje ni Atanaze ngenda kuriyo nkaba nanonosoye ibijanye n'inyifato n'amagara mu mutwe nkabashimiye cyane television Heritage kudutumira kugira ngo tuganire kuri kino kiyago nziko ari amatsiko menshi ku barundi batari bakeya ndetse n'abashobora kumva ikirundi badukurikirana bakuciye ku mbuga ngurukana bumenyi kuri kiyago tugiye tuganire murakoze gose murakoze cyane tangu n'ikiganiro cacu tuvuga ngo mbega ibintu teje kuvuga urupfu rw'umwana ari mu nda umuvyeyi yibungenze umwana agapfa mu nda canke umaze kubaho twoshobora kubitorera insiguro twoshobora kuvuga mu bisanzwe ingene byitwa murakoze cyane iyo umuvyeyi yasamye imbanyi umwana akatangura kubaho mu buzima bwo mu nda y'umuvyeyi mu mbanyi y'umuvyeyi uyu mwana rero kuva gishika mu mbanyi agatangura guhema agatangura kugira ibimenyetso byose bigaragaza ko umwana ari muzima mu nda uyu mwana rero batanguye kugira uruhererekane rufatiye ku kiyago kitaboneke n'amaso kiyago cyo hagati y'umwana n'umuvyeyi aho umuvyeyi atangura kumva hari bihindutse muri we umuvyeyi agatangura kumva urukundo ruduze rw'umwana gutangura ku mwana akina kumva ko umwana akarakina umwana atakina akajumba katekarakina rwa rukundo rugatangura kuza hagati y'umuvyeyi n'umwana hama rero kenshi hari igihe bishika ugasanga umuvyeyi ntibikunze kwashikana ijambo gushikana mu kirundi ni kwibaruka ntibikunze kuyibaruka iyo rero atibarutse kenshi arashobora kuvyikeka mu gihe yumvise umwana atagikina canke akavyikeka mu gihe yumvise ari byahindutse muri we kenshi rero uwo mwana bavuga ko yibarutse atashikanye umuvyeyi yibarutse umwana yapfuye kuri ico kintu rero ni ibihe bitoroshe cyane ku muvyeyi ubwa mbere birumvikana ko haba arimwo kubura ariko dufatiye ku mico yacu n'imigenzo uyu mwana yitavye Imana akiri mu nda canke ari hagishika kenshi hari ukuntu bidahabwa agaciro gakwiriye nk'umwana avutse akazo kwitaba Imana maze kuronka izina maze kuba mu muryango no gutembera no mu kibano hari ukuntu rero ku muvyeyi ubwa mbere kubimenyeshwa ubwa mbere bimenyeshwa n'abaganga abaganga baramubwira ko
umwana mu nda atakimeze neza. Dufatiye ngaho rero hari ukuntu umuvyeyi avyakira. Ubwa mbere agira umubabaro ufatiye mu nyifato, agira n'umubabaro ufatiye ku mubiri. Umubabaro ufatiye ku nyifato nuko murazi ko umuvyeyi yibungenze, hari utwigoro twishakora, baramubwira ingene aryama, arahindura ibyo gufungura, aragira intege nke, araheba udukorwa twa misi yose, ibintu byose byaba bimuhimbara arabihagarika kugira ngo yitegurire kurera neza wa mwana mu mbanyi. Iyo rero umwana yitavye Imana, ikintu ca mbere agira n'umubabaro ufatiye kuba yahevye bya bindi byose ariko adashoboye gushikana. Ni mu Gifaransa babyita ngo ni perte des attentes. Perte des attentes ni gihe witeze ikintu ukaronka ikinyurane cacu. Araheza rero agaca komereka. Ubwa mbere rero agaca bibamwo ubwa mbere wenyene, kuko umuganga arashobora kuba yabikubwiye ati umwana ntagitera mu nda, umwana ntagihari, ntagifise ubuzima. Iyo kintu ca mbere kigora n'ukwakira iyo nyishu, n'ukwakira iyo mvugo y'umuganga. Ingene ubwonko bwacu bwubatse, umuvyeyi acaja muco bita deni no guhakana ibyabaye kandi byabaye. Ni gute umuntu ahakana ibyabaye kandi byabaye? Nuko ubwa mbere yanka kuvyemera kubera aba yiteze ikibondo, ca gisharara c'umuvyeyi yiteze ikibondo, abanza kuvyanka ko vyabaye, akanka kuvyemera. Murumva yuko aramaze kwanka kuvyemera, ntashobora no kubibwira abandi kuko nta nkomezi abafise zo kubibwira abandi. Hama murabona mu kibano baba biteze ko tubabwira, kandi tubabwira duciye mu madetaye canke mu majambo asobanuye. Mbega muganga yakubwiye iki? Mbega yakubwiye ko yishwe n'iki? Mbega nukuvuga ko ikibano n'abamwegereye baba bakeneye kumenya urwo rupfu rw'uyo mwana icarutumye, na cane cane no gutanga inkuru y'imvaho. Rero umuvyeyi rero ntabwo biba byoroshe na gatoya kugira ngo ubwa mbere avyakire. Ica kabiri kuja kuhereza iyo nkuru abandi. Ica gatatu haba harimwo rero umubabaro ndenzarugero ufatiye yuko adashikanye, kuko urumva murazi ko iyo uwo mwana amaze kwitaba Imana, abaganga babicisha mu nzira zibiri, ico bita voie basse canke cesarienne. Rero no kuvuga ko murumva ko umuvyeyi aba yiteguriye kuzogira ububabare kugira ngo bundi gusohora uwo mwana mu mbanyi bushobora guca muri za nzira zibiri twagira. Agaca agira ububabare, burya ububabare bw'umuvyeyi ariko aribaruka n'igihe arababara kungagira umunezero, kuko abariko arababara ico no kwita mu Gifaransa pour une bonne cause. Abariko arababara ejo azotwenga, abariko arababara agomba kwakira ikibondo. Ariko kubabara wongera utasubira kubona icakubabaje, biba bigoye cyane. Muri uwo mwanya rero ngerageje kwegeranya kuri iyo ntambwe, umuvyeyi atangura kugira ico bita ivurungana ry'ivyiyumviro. Ivurungana ry'ivyiyumviro naho umuntu aba atanguye, mu Gifaransa bita ngo na manevrose, ni gihe umuntu aba atanguye kugira urusukirane rw'ivyiyumviro vyinshi ruca ruza rufatiye ku bibazo vyinshi yibaza, ingene agiye kubanamo n'ico kintu, ingene aja kuvuga iyo nkuru, mbega baza kuvyakira gute, nawe ubwiwe ntaba yavyakiriye. Hama rero ivyo vyiyumviro vyinshi bica guhera acumva iyo nkuru, aca atangura kugira ibimenyetso by'uruhagarara muri we. Aca agira ivyo bimenyetso by'uruhagarara. Amaze kugira ibimenyetso by'uruhagarara rero, muganga aramubwira ingene bizogenda kugira ngo uyu mwana kugwe mu nda. Hama aramubwira nk'umuganga muri rusange. Rero haca hagaruka rero mwirinde aho atangura rero kubibamwo. Rero dufate ko wa mwana yavuyeyo, ikibano cacu kirafise ingene kitabihereza agaciro cane, kuko atazi n'abafise, kuko batabayeho, kuko batamuzi. Murazi ko hariho bivana n'amezi, hariho amezi baca bakurayo uwo mwana, bivanye n'igihe gitoya amaze, ugasanga bikorera kwa muganga, birariya kwa muganga nyene. N'igihe usanga uwo mwana amaze kugira ibihimba byose, bigasaba yuko bategura amaziko. Ivyo byose rero urabona ko umwana ntazi n'abafise, hariho abamwita izina, ariko urumva si ikintu kiba coroshe. Niba vyoroshe kuri uwo muvyeyi, kuko ntabafise abantu bamufasha guterura uwo mutwaro, kuko
burya kubabazwa n'umuntu yitavye Imana mu kibano nuko umuntu aba yarabayeho akagendera imigenderanire n'ikibano. Iyo atabayeho rero umubabaro usangirwa n'umuvyeyi, bamubabaro wari gusangirwa n'ikibano bakamugendera bakagarukana rya zina rya wa mwana, abana barabakina n'uwo mwana bakaza bakamufasha kugandara, wa muvyeyi acaba muri wa mubabaro ndenza rugero wenyene. Mwumve ko haba hariho rero intambuko agomba kubamwo, ugasanga za ntambuko ntiyazibayemo zose. Burya iyo umuntu yabuze intambuko z'ikigandaro ni zitatu. Intambuko ya mbere ni iyo guhakana ivyabaye, ico bita rodeni. Intambuko ya kabiri ni gusambuka. Intambuko ya gatatu ni kwiyunga. Guhakana ivyabaye urumva ko bihera muganga kimuhereza yanyishu. Hama ingera za kubisigura abakibirimwo. Bivanye n'ingene amaziko yagenze, nawe yuko bivanye ashobora kuba batagize y'amaziko azwi, ugasanga umwana arakiri muto ya munda babihereje ari kwa muganga. Urumva ko ntiyarose wa mwanya wo gufata wa mwana wiwe ngo amusezere, amurabe ijya nyuma, kuko naho yo baramezi makeya ku muvyeyi n'umwana. Ibijanye na affection, urukundo bagwa ramaze kwinstara mu bwonko bw'umuvyeyi. Aho ni mu gihe umwana aba yarabonetse Jean, naho aba yapfuye ugashobora kumubona. Urumva hari igihe twavuze ko hari igihimbanyi ishobora kuvayo bakubwira ko umwana mu nda atameze neza, ufise amezi makeya. Aho rero umva ko umuvyeyi ntaronka ya mahirwe y'ukugirana y'ugusezera. Fata ko abakiri no mu bubabare, hari abo baba baze canke bamushishije aho agomba guca, abakiri muri bwa bubabare bw'umubiri agacagira ububabare akababara atashikanye. Mu bisanzwe n'umubabaro gwije incuro zibiri. Rero ntaronka wa mwanya wo kugirana wo gusezera wa mwana, gufata umwanya wo kumusezera. Kuvuga ko benshi muri ibi byo kubura abana baburi ubuzima mu nda canke bapfuye ariho bagishika, kenshi abavyeyi benshi bagarukira kuri urwo rugero rwa mbere ubwokana ivyabaye. Kenshi abaganga banonosoye ibijanye no kwakira abavyeyi baravuga yuko iri mu kimwe mu bituma umuvyeyi ashobora kugira bita la stérilité secondaire, no kuronka umwana ugaducumara ikindi gihe kirekire utashobora kuronka uwundi. Ushobora kugenda kuraba abavyeyi abaganga banonosoye ibijanye no kwakira abavyeyi, ugasanga barapimye ibipimo nta kimwe vyerekana mugabo bika ko umuvyeyi yasama, kuko aba yaragize ico bita de pathologique ni kigandaro kitakozwe neza. Kandi mwumvise yuko rero n'ikibano ntikimufasha cyane kuko umuntu aba yarabayeho, ntituba tumuzi, nimumuzi kibano ntikiba kimuzi, acaja muri wa mutwaro kwikorerwa n'ikibana cyo wikorera wenyene. Hama rero hari ibintu bita le psychosomatique mu Gifaransa, bavuga ngo c'est quand la douleur psychique devient physique. Le psychosomatique ni gihe wagize ikibazo kigaheza kigakora ku bwonko, bwa bwonko bugahutera ingwara yo ku mubiri. Akarorero kuri kitiko turavuga, urashobora kubura ntugandare neza kuko utarose ingene babigufashamo. Hama hari ikibanza mu bwonko citwa hippocampe, niho ibibazo byose birindirira imbere yuko bitorega umuti. Usanga rero kubera wagize bimwe byo guhakana ibyaba ya deni, ugasanga wa mwana wabuze ntiyigeze agenda mu bwonko yagomba kugenda kugira ngo bitorega umuti agira ikigandaro gikwiye, agaca guma muri ico kibanza cyo mu bwonko igihe cose. Uwo muvyeyi avyibukijwe n'ikibaye kenshi bigaruka bimutera ubugwayi. Ugasanga rero ari abashaka guca bagira ivyo navuze bya psychosomatique, ashobora guca agira ubugumba bw'umwanya mutoya, cyangwa ugasanga yavuye muri bugumba bw'igihe kirekire. Icya kabiri dusanga adasinzira neza, ugasanga hageze y'amasaha yaburira ko wa mwana, hageze y'amasaha umuganga yamubwira ko wa mwana atagihari, agaca atangura kumeneka umutwe, agatangura kurira, ugasanga ntasinzira neza. Hari n'abandi adashaka gusubira kubona aho kwa muganga vyabereye, adashaka no gusubira kuja ku muganga yamubwiye iyo nkuru, kuko muganga nta kibazo bafise, kwa muganga nta kibazo bafise, mugabo nico bita mu Gifaransa évitement. Aca atangura kwirinda
ahantu hose hamwibutsa uyo mwana kuko urumva ikiganiro kiba caragenze neza. Hama tuje kuri topic yo kugandara, bega iyo umuntu yabuze mukomeje kwitubwira umuntu atari bwaboneke, peut-être aba mu bigenzo y'abarundi baravuga ati ego kandi menga mu mugenzo w'ikirundi hari ingene hari imisi batamugandarira, hari ivyo batamukorera, ivyo ntibibaze ko bishobora gutuma uwo muntu amererwa nabi cyane gose, kuko haba hariho n'amajambo bakoresha mu kirundi, urihangana, komera, Imana yisubije ivyayo, nivyo iba yisubije ivyayo, mugabo uri kurabira mu mvugo y'ikirundi baranavuga n'amajambo yamwishikirije kare, nk'ukubwira ngo ntiyabayeho muri wewe jambo afuna kuye, yamwishikirije kare, yabonye ko byari bikwiye ko agenda, hama rero gaca kubwira yuko utagomba kurira. N'amakosa mabi cyane iyo umuntu yabuze umwana akiri mu nda canke yasohotse n'igihe yoba afise amezi makeya. Majambo make naho buri umuntu warumaze kubona kurira birahano. Kurira ni byiza cyane kuko kurira iyo umuntu ariko ararira ni kigumbagumba n'igishogisho kigaragaza ko ari vyakubayeko bitameze neza. Iyo uvuga ko wavyumvise, yego wavyumvise, hama ubwonko bwacu buraheza bukarekura ayo mosozi atekeye mu kantu kwitara grande la kimayere ni yabitse. Ayo mosozi rero yasohotse no kimenyetso cerekana ko ubwonko wawe uriko burakira ivyabaye. Iyo adasohotse naho ubu uri kurabubuza kwakira ivyabaye. Nimwe bita hemorrhagie interne kwa muganga. Iyo umuntu yagize accident isanganya akavira indani ni bibi cyane gusumba uriko aravira hanze, uvira indani yitaba Imana hakiri kare. No muri birebe bijanye n'inyifato n'amagara yo mu mutwe, abantu benshi bavira indani. Abantu baba babuza abo bana bakiri bato batabayeho ngo babi mu kibano, bavira indani kuko bababuza kurira. Hama ikindi kintu baragomba no kumwereka yuko bucuronka uwundi, Imana izo gushumbusha, ihangane kuko burya inyuma y'uyu igiye kugushumbusha. Iki naco nagenda kibwira abantu bariko baradukurikirana, aya majambo ntaba ari meza ku muvyeyi yabuze kuko umwana ntasa n'uwundi. Naho yo gushumbusha ikakuzanira uwundi, ikuzanira uwundi umva no mu kirundi n'uwundi, hama kandi abakoresha n'ijambo gushumbusha, hashumbushwa wabuze rero. Ni byiza ko uyo mwana mu buto bwiwe mu mezi makeya umuvyeyi amuririra akagira umubabaro, ubwonko bwiwe bukamwakira, kuko umwana akiba mu gitereko burya no mu bwonko afise ikibanza. Iyo umuntu ariko ararira rero umwana bavuye mu gitereko, ubwonko nabwo bwo buriko buramukura mu kibanza cabo kugira ngo ave mu gitereko ngira ave no mu mutwe. Iyo tubabuza kurira rero ni bya bindi cyo bishikira intambamyi abavyeyi, ugasanga umwana yaravuye mu gitereko mugabo mu bwonko ntiyavuyeyo. Nico bita l'odeur pathologique, aho umuntu usanga uguma umwibuka akaguma murota kandi atigeze namubona wanashaka, mugabo akarota wa mwana ariko arakina mu nda, akarota agiye muri ecography, akaguma murota kandi atigeze amukubita ijisho. Kubera iki? Umuntu umubiri n'ubwonko birakorana, ikiri mu mubiri kiba gifise ico no kwita representation mu bwonko. Iyo rero umubiri iki cavuye muri iyo mubiri hagomba kubaho ibikorwa mperekeza byo gukora ico kintu mu bwonko. Kuko kenshi ndazi ko abavyeyi benshi cyane bahuye n'ivyo vyago, kimwe mu bibazo bahura navyo ni ukutagandarira uwo babuze, ica kabiri ni uko ikibano kitabafasha kugandara, ica gatatu ni uko kibabuza kugandara. Murumva ngo ntiyabayeho, ngo nta mpamvu ushavura. Yego ntiyabayeho mu kibano, mbwa yarabayeho mu nda yiwe, yarabayeho mu buzima bwiwe, barabanye. Umuvyeyi n'umwana yari mu nda, umuvyeyi yari n'ivyo umwana afungura aragaburira umwana biciye mu maraso. Ni kuvuga iki? Abo bantu babiri baba barabanye. Rero kuri ico kenshi ikigandaro ntagandara neza. Hama kandi muze murabe n'ingene babikora, barabinyarutsa. Iyo ari umwana atabayeho, iyo ari umwana atashoboye kumara umwanya, barabinyarutsa. Bavuga yuko n'amajambo avugwa ni make kubashoboye kuja gushingura. Amajambo avugwa yo ni make. Niyo bariko baravuga ngo uyu muntu tuje gushingura ntiyarose amahirwe yo kubaho. Iryo ubwa mbere ni ijambo ritoneka umuvyeyi. Wowe uko urava ko atabayeho, mu bwonko bw'umuvyeyi yarabayeho.
ngo hama no no mu mu mubiri. nda umuvyeyi yaragize ryarekwe aracira kubera we, umuvyeyi yararyamiye position imwe igihe kirekire kubera we. kandi siri kuvuga no muri umuvyeyi gusa, ego umuvyeyi barabanye mu mubiri mugabo wese igituma n'abandi bantu bashobora kurira bavyibutse, ntibarira kubera ko wowe wabuze, barira kubera bibutse ko bari bamwiteze. Yego cane, none wumva atabayeho mu bwenge bwabo. yego cane, rega umwana akiri mu nda babitsemo ubutunzi bwinshi, haba ku muryango haba ku gihugu. Je nibaze kubera iki batiyumvira yuko eh. bashobora kuba igihugu kibuze umuperezida ashobora kuba apfuye. kandi nibaza yuko kugira dufashe abantu bariko baratukurikira two kwiyumvira wese nimba bakubwiye yuko umuntu wawe apana umugore wawe apana mushiki wawe umuntu ukunda afise inda uryoherwa ni kubera kuba witeze kuva uwo munsi nubwo ntazi ibintu by'inyifato byinshi bibaze ko ubwonko bwawe beje kwakira yuko mwiteze umuntu. Yego cyane, urabona abavyeyi bavuye gupimisha imbanyi ku munsi wa mbere bama baca ahantu gufungura. Ababishoboye bahitana agashugwe, ababishoboye batangura kuvuga no munsi izina, ababishoboye baraserebra, hama abemera Imana hari abaca baje gushima bagasenga ati Imana urakoze urangabiye. None ntiwumva ko uyu muntu aba yabayeho. Rero kenshi rero mu ishingurwa ryiwe baragerageza kugira ifunyafunyo y'ishingurwa. Aloroke wa muvyeyi nawe ntabakeneye ifunyafunyo, abakeneye ko bavuga ko bashinguye ikibondo cabaye mu muryango, bakavuga izina ryacu nubwo atavyishi yakoze, cari kibondo umuryango wari witeze. Kuko ajya amajambo tuvugira gushingura uko aba menshi niko afasha mwene umuntu gusohoka muri kwa guhakana ibyabaye. Uko bavuga ajya amajambo menshi niko wa muntu yumva ko wa muntu ari agaciro, nawe akamuha agaciro. Amaze kumuhereza agaciro niko agenda arasohoka mu bwonko buhoro bizana namuna y'amajambo. Ariko iyo babikoze bihuta ni kimenyetso cerekana ko muvyeyi kumengo bavuye gushingura ikintu ca ntaco. Ico ku muvyeyi baba bafashe wa mwana yarafise akamaro n'agaciro muri we bakamushingura mu buryo bworoheje, apana ko bihuta mugabo kubera agaciro bavyatse kuko atabayeho. Ikindi nuko uca usanga iyo umuvyeyi atashe muhira niho haba intambuko ya kabiri bita gusambuka. Iyo dutashe muhira muri tuvuye gushingura, urabona impuzu zo washinguye, urabona utumenyetso tumwe tw'ibikoresho harakoresha. Tujya tumenyetso hari abagaterura akazara karaba kakamufasha kumwibutsa bijya kugandara no kwibuka no guha agaciro. Iyo ufite ico kimenyetso rero ciyo umuzi umuntu aba yarambaye biragufasha kwibuka. Muce mwibuka ko wa mwana atabayeho, utwo duhuzu ntatuba duhari. Ahubwo hari abashaka kuba bare baramaze no kugura impuzu, arabaraguze impuzu ziri ngaho mugatigeza yambara. Ugasanga rero za mpuzu ziziwe wenyene canke naho ikunda gushika abakwegereye baca bazigenda kuzinyegeza bakanyegeza n'amabasa kuzinyegeza ngo ntasubire kubibona. Alors que kubona bijya bikoresho byari bigenewe uyo muntu ni bimwe mu bidufasha ko dusubira tukarira kandi ni bimwe byo kudufasha kwibuka no guha agaciro. Ariko izo mpuzu z'umwana atabayeho hari n'abaca bazigaba uwo munsi nyene kugira ntabandanya zibona. Alors que byari mu bintu bifasha umuvyeyi kugandara. Ico duhanura abantu rero nuko ivyo bintu biguma ngaho, kugira ngo umuvyeyi ashobore guheza ya processus wa mwanya navuze intambuko zitatu ni guhakana ibyabaye, ni gusambuka no kwiyunga. Izo ntambuko zitatu zitarakwira si byiza kubikuraho kuko bimwe mu bituma tugandara neza harimo ibikoresho uwagiye aba yarakoresheje. Iyo yagiye ukamushingura bya bikoresho bigasigara ngaho muri wa mwanya uko ubwonko bwakira ko wamuntu atagihari, harimo kuraba bya bikoresho bikatwibutsa. Nico gituma uzobona nk'umuntu ashobora kugenda yabuze umuntu akaja mu cumba yahora araramwo, yabona ishati yahora yambara canke igitenge yahora yambara, ukona yiyushi ryosoze. Ni ukuvuga ko umuntu ntarira rimwe amusozi azaraza bivanye n'ikitwibukije. Nico gituma avuga ngo kugandara no guha agaciro no kwibuka ibyabaye, guha agaciro no kwibuka ibyabaye. Rero kenshi dusubiye inyuma rero
wa mwana atabayeho yabayeho mu nda gusa canke ashitse agaca yitaba Imana canke akamara umwanya mutoya, kwa kumushingura bihuta ntibariko barabiha agaciro. Kwa guca bagaba za mpuzu ziwe ko atazambaye ntibariko ntibagumije ikibuto c'ivyabaye. Bisigura iki rero? Wa muvyeyi aca atangura gusigara mu mubabaro ndenzarugero ubabaje kandi aca bamwe wenyene, kuko ikintu ca mbere gikomeye ko ariko baradukurikirana kenshi umuvyeyi yabuze muri ivyo bihe, mwana akiri muto akiri mu nda ari akivuka, kenshi dusanga mu nyifato niwe agandara wenyene. Niwe agandara wenyene kukumva abandi ucumengo barahejeje, ariko nawe asigara aribuka wa mwana ariko arakina, akumva ko ategeka arakina mu nda. Mu bisanzwe naho uwabayeho tumwibutsa n'ivyo yakoze, ku muvyeyi nawe hari ibimenyetso by'umubano mwiza agirana n'umwana ari mu nda, nawe aravyibuka biragaruka kumva nakivyumva akarira. Rero kuba dukurikirana ku bantu babura abana bakiri mu nda canke nibo bacibaruka, kenshi harabaho ico kibazo c'uko umuvyeyi adahabwa amahirwe yo guha agaciro no kwibuka uyo mwana ico kibondo ciwe. Bivuye kuki? Bivuye kubera petetre harimwo kwa kutamenya, umuntu atagandaye, umuntu atatanze agaciro, ingene bigaruka bikagaruka kuri wa muvyeyi. Muze murabe kenshi iyo umuvyeyi yabuze atashikanye neza kuko twabivuze, bakoresha ijambo ngo reka reka namangaye, namaramaye, naruhiye ubusa, n'amajambo atari meza cyane, kandi ayo majambo ariko arayavuga yo muri we abameze nk'ishamba ariko rirasha. Uramaze kubona umuntu yaruhiye ubusa, n'umuntu yari yiteze ikintu ataronse. Uranze ko ijambo akoresha mu kirundi ngo kumangara, n'umuntu yagiye aragendagenda yaragiye gusoroma umurima agasanga ahubwo uwo murima baraye bawusoromye, ca gitewe yarazi ko aza kuzanamwo imyumbati agaruka cikoreye kicubitse. Ivyo byose ayo majambo n'amajambo akomeye cyane, kandi ayo majambo iyo umuvyeyi ariko aravuga rero ni ikimenyetso c'uko twagomba gutahura ko twagomba kumuba hafi tukamufasha. Murakoze cyane Atanazi, kandi dunasozera kino kiganiro cyacu nashaka tuvuge ku kintu kimwe kijanye numvirije mu byo mwage munavuga birasa no kubura mu buryo rusange, kiretse ko iki kiri très spécifique kubera ko tuba tubuze umuntu tutigeze tubona, tutigeze ego. Ndere nashaka kumva mbega ko numva iyo etape yo gutegura amaziko ari nziza muri iyo processus yo kubura. Bajya abantu nabo bagira nk'ama fausse couche, ugasanga nta mwana yabayeho, umwana aba yarabayeho mu nda, kandi urashobora kuba navyumva warahinduye cycle de vie, waragize irekwe, warabayeho waranagwaye, hanyuma mugabo ntushobore kumuhamba kubera atari bwakwize ibihimba vyose. Bajya abantu nabo mbega le deuil bayigira gute? Kuko bimwe ngo nabaki ko wanagize iyo fausse couche bigenda gute? Fausse couche kenshi rero nazo zirimwo utubazo, ari bya bindi by'uko umwana usanga yitavye Imana atarakwiza ibihimba byose, akiri mu mezi makeya, kenshi baca birangiriza kwa muganga, nta maziko ategurwa kwa muganga afise ngabikora, kuko urumva ntiyabaragira ko yoshingurwa agira ibihimba byo kuja gushingura amajambo avuna we. Tugarutse hane nyene muvyeyi yagize fausse couche, amezi yose iyo mbanye yo bimaze, wa mwana yarabanye na mama, wa mwana yarabayeho, wa mwana bari bamurindiriye, rega ntibamurindira afise 9 mois, bamurindira kuva akijayo, wa mwana barasereje cyagiye hajayo. Nuvuga ko uyo muvyeyi rero kenshi biba bikenewe yuko bamuganiriza imbere ko kwa muganga bakora ujya mugigwa, kuko urumva nta bihimba bafise. Bakeneye ko bamusanga hari kuri kijya gitanda bakamubwira ati nuko ntibyakunze ko umwana abaho, nakwije ibimenyetso byuko bategura amaziko ngo bashire mu isanduku kugira babikora, bakamuganiriza bakanamubwira n'ingene bagiye kubikora, kugira ngo bamusigure ati rero bagiye kubikora kwa muganga, barabe uko babikora neza. Mugabo ni byiza ko bisigurirwa, kuko hariho kenshi abo usanga akubwira ngo iyo bafuma basi ngo banambwira ko babikoze, ngo bavuganye n'umuryango ngo nza bambwiye ngo zinga amashuka dutaye. Hariho ubu bari ngaho gitanda wumva ko
dufatiye imbanyi y'amezi 3 amezi ane urumva ingingo zimwe zirabaho hari ukuntu kwa muganga babikora kuko nta by'amasanduku biba bihari nta bya bindi birebire birafite ibikorwa mu byo kwa muganga ni ukuvuga iki hari igihe usanga uwo muvyeyi bamubwira ati tegura amashuka bahejeje gukora wambuye gukora bya bintu cyangwa ugasanga no mu kuza kubimubwira ntibakoresheje ya mvugo mbabarira amatwi urumva ngurazi yuko ngo atacari mu nda nico gituma bikozwe uko hari n'abakubwira ngo ngurazi yuko ataco washikanye nico gituma tutiriwe turakubwira ibyabaye urazi yuko yarakiri muto nta muntu muti imbere y'umuvyeyi nico gituma byiza ko uwo muvyeyi yagize fausse couche aganirizwa imbere yuko bakora akagigo gatoya ko kwa muganga ukumva ntamazi ko mbega naganizwa n'abandi ubwa mbere agomba kuganizwa n'umuganga abaganga ndazi barabikora kuko abazi n'imvugo ashobora gukoresha akamubwira ibyabaye akamusigurira ica kabiri yagomba gucaganizwa kandi n'abamuri hafi mu rujya mwanya ari hajya agize fausse couche bakamuyegereza akarira akagira iyo deye nawe nyine aragandarirwa nawe mbega deye niki deye si kwicara kuri rya ntebe muhira ko tuvuye guhamba deye n'umubabaro ugira ni kwa kwibuka no guha agaciro iyo uri kuribuka ati yo akana kanje kumfashije ibi n'ibi yo akana kanje nikabayeho si utwara n'ibintu byinshi tuba twaramwubatseko umwana wanje ejo azoba ibi n'ibi ni byiza kuca mu mwanya wo kwibuka no guha agaciro uko yoba agiye angana kose ivyo rero biba ryari abifashwa n'umuryango ariko iyo rero kenshi abo rero barahura n'ingorane nyinshi cyane gusumba abandi kuko umengo sinzi kibaye umengo n'umuntu murahura uwo peut-être mwari mwarabwiye ko umudamu yasamye muhuye akubwiye ngo uravyara aya majambo nibaza yuko ari amajambo yambera gushika nayo hari n'abaca bakoresha amajambo ngo yanga urumva ngo ntiyashikanye baciye bamukoropa ego ijambo gukoropa rega no gutumwavu gukura umucafu simvuze ko ariko babikora kwa muganga agira bamutunganirize umuvyeyi ntazogira ingaruka mbi bwo kubura mugabo nagenda kubwira yuko iyo mukina bavuga ngo urumva ngo baciye bamukoropa ngwewe ngo ngerega ngo nta cari kiriyo ngo burya ngo nitwe turababwira ngo ntaco kubabwira cari gihari murumva kwaka gaciro no guhakana ku muvyeyi n'igihe w'amezi 2 umuvyeyi ifise agaciro katagira uko kangana hari amajambo yakoreshwa mu kirundi ngo nta cari kiriyo ngo urumva ngo kwabaye gukoropa yego ngurumva ngo turindira igitanga c'Imana urazi ko hari n'abantu benshi bashobora guca bahura n'ibihe bitoroshe bagaca batangura kugira inda zigenda ziravayo nk'ubasamye inda igira kabiri agaca agira uruhagarara ko azohava adashikana ko azohava bakoropa rwa ruhagarara rugatuma na wa mwana agiyeyo yitaba Imana usanga aho nyene aciye hakura ingwara y'inda zigenda zivayo umwanya munini no kuvuga iki amajambo dukoresha iyo umuntu yabuze tudafatiye ku mezi uwo mwana bamaze ingene tumwegera iyo umuntu yabuze ingene tumutahuza iyo umuntu yabuze ingene tumuba hafi biramufasha muri kanya gatoya kukuvyakira umwanya wo kubihakana no kubiha agaciro mu mwanya ukuvuga ko bakorofye hama kandi no gufasha uwo muvyeyi ko ibyavuye mu mubiri biheza bikava no mu bwonko kugira ngo umuntu agire ikigandaro gikwiye. Murakoze cyane. Murakoze cyane kuri bino bintu mutubwiye nibaza yuko mu Burundi ivyo bintu birakenye. Birakenye kubera ko usanga ata yindi model canke atakindi gicapo ubona cingene wobwira uwo muntu uko nawe hari gihumuni ngena babaye ukaje kumengura babaye gose kumurusha ukacubura n'amajambo mubwira ariko icari gikenewe numvise natahuye nuko abo bantu tubaganiriza nuko abo bantu tubaba hafi kandi duha agaciro ico babuze kandi nukuri ndabizi ko umwana arafise agaciro mu buzima bw'umuntu wese ariko aradukurikira no mu buzima sinibaza ko ari umuntu adaha agaciro umwana surtout umudamu afise imbanyi umudamu afise imbanyi aba afise umwana muri we kuva ku munsi wa mbere
abafise umwana uwo mwana rero uko yoba angana kose amezi yoba amaze yose ari muzima canke atari muzima uwo mwana arafise agaciro na cane cane kuri wa muntu none nimba dushobora guha agaciro abana bacu bakiri bazima bakigendagenda kuri nosi nabo bana bari mu nda barafise agaciro kandi turabasavye mwese muko muradukurikira mwumvise impanuro zo no muhinga mu bijanye n'inyifato kugira ngo wa muntu dukunda umwe yarafite yambanye dushobore kumufasha gukira no kudasubira kugira izindi ngorane zijanye n'ibi bintu byose baheje kutubwira turakwiye kwiga ingene twifata n'ingene tubwira abo bantu kandi kubasenga kubazimana tukanabwira Imana ikadufasha tukabasengera tukabaremesha birabafasha kugira ngo nabo babandanye babaho ubuzima bwiza mwakoze turabashimiye cyane n'ikindi gihe umunsi mwifuje ko twovyagura ni kaze ariko ngiri ko kandi nanje mvuga ko ku muntu ashobora kwashikwe n'ivyo vyago ni byiza kuraba umuganga abaginekologe ariko ni byiza no kuraba abaganga bizi by'inyifato kuko umuntu agira ububabare bw'umubiri iyo yabuze agira n'ububabare bwo mu bwonko iyo ibyo bibiri byose bidakorewe ko byose umuntu acaronka ubufasha budakwiye kenshi abagira ubwoba bwinshi abadasinzira nabyo ibimenyetso byose navuga kare iyo bifise kenshi ni byiza kuraba uwize iby'inyifato kagufasha gutunganya amagara mu mutwe kugira ngo ejo ntize kubera intamba mbi yo gusubira gusama canke ngo usamye ntushikane ko kenshi birashaka gutuma ugira uruhagarara ubikazana ibindi vyago tubashimire cyane murakoze rwose murakoze Imana ibahezagire amen tubashimire namwe mwese bakunze ibiganiro bya HTV nako murakurikira kino kiganiro cacu kandi nkuko muhejeje kuvyumva umuntu wese wabuze umwana kuze uwagize izo ngorane mu Burundi tudakunda kuvuga gose kubura umwana akiri mu nda yaba yarahambwe cyangwa atahambwe nkuri muravyumvise ikishobora kudufasha nuko duhejeje kumviza kino kiganiro tukumva dufise kimwe mu bimenyetso vyerekana yuko tutagize ca kigandaro co muri wewe tukumva yuko kweri hari ibintu tubuze muri twebwe dukwiye kwirondera abarijwe ivy'inyifato bakadufasha ntidukwiye gusenga gusa ngaha turiko turabwira abasanzwe badukurikira bakijijwe bazi Yesu bavuga ngo azobavura azobasomora n'ukuri turabizi ko umwami Yesu atakindi cyamuzanye muri nosi atari kuduhoza amarira atari kutusomora gukiza imitima yacu kandi urashobora kuba mu mubiri utafise agaciro kandi ugasanga nubwo utavyibuka bivanye nibihe bindi byose bibi wabayemwe byo kubura bawe aba bantu baradufasha baradusomera ijambo ry'Imana muga kandi banakoresha n'ubuhinga baronse mu byo bize kugira ngo bashobore kudufasha gusubira kuba abo twari turi imbere yuko tutaragira izo ngorane ubuntu bw'Imana bugure mu ngo zanyu no mu miryango yanyu umwami Yesu abahezagire